umusore ntabyara kubaho n'Imana Burundi si Rwanda matara ntacaka gupfa so kuramba amashure na Bana replay this man. Shut the hands up. Yo, check sound, check. Yo, the time is now, put your eyes on TV. Bringing a new name, you better look for my CV. Kata kiuno mina kata vesi easy. Mbona easy wote wana oversight. Oroyimana abane namwe bakunzi ba DFTV. Uyu munsi ni wa munsi mwiza mwari muri ndangishika ni cyagenyo cyanyu RCR Rap and Stories Room. Aha rero nkuko muca mu bitahura neza ni inzu icanga se cyumba cya rap na stories ajanye n'uyu mudiho wa rap no munsi naho ndi kumwe n'abashitsi kuri micro muri kumwe na El Haddad Napoleon muzicane nka Mr Gipara. Nabarambiye muri studio ndi kumwe n'abashitsi biteka cyane karibuni sana ndashaka ndabahakanya ndabona basore baberewe cyane kantangure n'umuntu yambaye ikofero amahoro cyane Yes ashimwe cyane amen ako Islam bashi assalamu alaikum wa alaikum salam kama dawatu kama kawaida vipi ni aje kama kawa mimi niko neza jenda mezi neza karibu sana mwaho twari tumaze iminsi tari mike tuvuga tuti tuzogwikaze no munsi rero n'umunsi wawe karibu mwiyi inzu ya rap n'ibiganiro bijanye na rap sanzwe sinenda kwidondora nidondoye kuba ariko baradukurikirana nawe sinenda kwidondora ndazisha bitawo en tout cas vraiment ndabashimire kwanza kubona mu mpaye kano kanya Imana ibahezagire kwanza kuri kino kintu ntaravyibagira Uburundi burakeneye ibintu vyiza nk'ibi aba boss badukurikirana nibashiremwe imitahe man kugira ngo umunigerian yazanga ntazogira isoni zo gupostinga ifoto sivyo none je nsanze ndakuzi ariko kuba atari ko kwadukurikirana amenye ko turi Jabanzi vraiment banzi kwizina rya Giruko Ishaka Boniface aka B Face on the floor Rap Yuda Rap Commando Rap Ndagenda kwita gute wewe ahubwo ndakunyita gasongo kubera ndakushuburewe kubera nawe uri kadogo oya sindika dogo ego ndavyemeye basi ndika dogo kuri wewe kubera ariko gusanyene ni usumbye ubureure nanje ndagusumbye bugufi ya urese nico abirirwa baranyita badogo bangera ku nyoni benshi subize none man barabire kuri we bakwita banyita badogo kandi bangera ku nyoni nico kibazo Dawuro gusa uri kumwe n'umuntu muremure cyane mbwinzawe karibu sana muri studio mwana wa mama abatakuzi bakomenya nkande ni Amazing Clark umwanditsi akamurapper right safi sana yep ndagiye cyane kuba nongeye kugwikaze hano muri studio zacu nanje ndagushimire cyane msaza wakanya mu yihe mudiho ukunda nibaza ko akana kanya kabakunzi bacu babanze bamenye neza na neza ivyo twabateguriye Amazing Clark yabo nkuko mubimenyereye rero akana kanya y'umwe n'abaraperi ngira ndabaha iminota myinshi Rap Yuda yo komaka we mugana uri wawe Yuda waguze Yesu none gamani erega Yuda ntabwo yari umuntu mubi wapi mubi yaramahera mbo yaramarare gusa ibingorongoro kandi nawe yakore kingorongoro rero niwe mubi uramuvuze kingorongoro none yitiriye amahera ntabwo ari iwe none ugera amahera none nshonje no mujya jewe Bivezi reka tubaze tubakaribishe hano muri studio zacu za DFTV tongera tubamenyesha kandi ko dufite n'umuntu ngaha mwabibonye ntibigeze umbaza ibibazo kunda kubaza hariho umuntu ariko aradutera inkunga wavuze ngo boss tubanza dushimire cyane Crown Royal Burundi bafatanije n'inzu ya DF House kugira bashobore kudufata mu mugongo natwe tugerageze kwerekana ibyo uranya none ndaguye kamwe man bo je naho ntonwa kubishigikira vraiment nanje ndi capable nk'umurundi kandi sanzwe ndanabazi n'abantu beza yo haba hatariho cakiza coronavirus gituma nashobora kuguha chance nashanda guha chance ariko nagira amenyesha abarundi n'amakungu ko twobananya twikingira kino kiza cha coronavirus tikije inganda kwisi hose Amazing Clark gira ndaguha ikintu rero wambwiye ngo ushaka ngo ndakwakire muri studio kubera uri kumwe na Rap Yuda reka ndabuko ndabigenza basha ndaguhiki ukundiki
Je ni old school man. Ntusanzwe nzi none. wize kera rero Je nize kera Wize iki? Mugabo usibye nuko ndiko ndiga. wize iki Nizi indome za none. ya urumva rero Sinize old school n'indome za none numva bicaye ntiwize kahise None indome za man. kahise none kakubwira iki Ururimi man rwami. Rwami. okay aho ni sawa Yo. Shut the winds up, yeah, right. Vanze gisabisha segera batankana ko mu mwanya isase ubona bicangana ngiye wiruka umwanya wo muramisanya twaje gaho naho ndibikagucanga byiyumviro mu mutwe biragusumba ciyumviro kimwe kidashi nacyo kikagutunga kuba gukunda ngo bazokubunga umwanya isase buce baguhunga izuba ryakira ku muti ubwonko ubuyaga suruzi sikiyaga sinzi iyo nkura amajambo nanjye ngira ndabaza uzanye neza bona arenze ukenze ukabaza bogwa ndira iteka ukeza ukeza nawe ukahava nibyo udakeka ubona ateshwa uteshwa ukahava ubona kesha ukesha ukejereza nawe ukibaza niggas hold on well I keep it gone when it's beneficial people love it when they're ready for wizera icyo ubonye icyo wumva cyo nikikwica kiza kukurinda kigucisha kenge kinarinda kiguhiga right ubwenge n'ubusa ubumenyi n'ipfa gusa ibyubahiro upfa gusa ibishaka kuba ubwenge budasesangura ubwo n'ubwenge bw'igitazi kukaba nkako ubwenge buguha agateka ubwo si ubwenge bw'ibyo byatsi ubwenge bw'uwize n'ubwubakira akazoza nayo ubwenge bw'ubutize n'ubumutera gucyoza no kwifuza n'iby'inama atari bunabironsa ubwenge bw'ubwenge iyo budafise utunengo ubwenge bugucisha kenge buguha agahengwe butakwibagiza ukuyakarenga iyo ugeze yumva right on the ways up oh your big face on the floor Wagwan, tell my big face on the floor. Tell my big face on the floor. oh your big face on the Tell floor my amazing class. amazing Tell class my DFTV. DFTV Tell my Dipara. Dipara. Yo, ibi moyo mu guhona kenshi bimera amababa niyo mpamvu iyo udakora kenshi ukwiriye kugaba kubera utazi ibyago na bimwe byimirije kuba mu isi ite baraguhenda ngo uri handsome boy gacinga ikinya ku kindi ngo nacyo amababa biti meisha show the ways up wa ni wanafikiri imeisha bana yo let's go hey yo check some let's go hey boom yo amagogo nasiga yandi murabizi ibiriko bimba ko numva no kwihakakozi aha mumbona uko mfise ibyana bitandatu hamwe n'ubavutse jagira umuhererezi aho ntibagiye yuko ntunze n'abakozi nze tubayemwo ndayiriha ku kwezi kuntera nayo ku mwanya murazira harura amazi n'amashanyarazi bigora abagabo murabizi beranye n'umwaka n'amezi show the ways up biramaze kugushikira ukibagira imistari wanditse ja birama byabaye man naje narayibagiye amazing class yo right iyo bintu wowe ubikura ibiki umuntu ufite agatwe gato nayo yurutwe nk'uru man iposhoro yugira iposhoro nk'iyi byaca bigenda mbiriza gutya uca umwishyura ngo n'isabune rirabura ikazana ifurogera agatwe gato bakibaza ngo niho kazana urutwe runini bibaza ngo niko guzimu ubwenge afite imyigarite mu mware kinini oya bon ndakwishuye buke nibaza ko oya bon mbwa yabyishuye neza man kandi nibaza ko nawe muriko murancanganya kandi muriko murabesha none bifese uramaze kubona ubwenge bwa komanda komanda wawe mpita kinagomete ujya n'umupeti wewe ntiwavuze ngo wewe bari ndakwita dogo wewe ure huko ujya nawe tumwite gusa oya kubera nyina ngira kumunyara bire kuri ariko mugabo uwongera kunyona ntabire kuri ariko wongera kunyo vraiment mwoko kwanje ndakwise dogo ntangora wewe ntubire kuri kubera no kujya amenyo mu mutwe bwa nanje no guhonyora byonyorohe no kugikinuma ku kirenge ni ikibazo desivisi no abantu badinzo gatutari sivisi none man yeah man yeah sasa jewe kwanza nabwiye abazimane mwe muvuga naco mutora ngaho nawe ameze ngaho n'abakomana nagerageje kuraba umwambiro umenga no hapanda ndaririmba nari kurimba wowe sivyo fresh cyangwa ukunda kurapa gusa oya man baririmba ku murango
baririmba ku murango sinoranda aririmba ijoro rya bifesi baririmba bajyana ku murango haririmba inkoko inyoni gusa yeah urashaka kuririmba ufukamye canke ukaririmba usutamye byose urabirekuriwe kubera nta numusaba uruhusha oya mugaje namanumva rero bariko baravuga baririmbye cyane cyane ngo nzosenga mfukamye nzohimbaza Imana mfukamye ngo bya ahantu hari Imana we urazi gisirimba amezi yewe nukitito gisirimba turakizi gisirimba mozo tamba mfukamye ahantu hari Imana sinijoro bagiye mwitera mwiki hajya bamugenda muri mu mashow mwijoro muri kuragira iki none gamana turiko turateramisha abantu none ubagira uri kurarira cyangwa uri kuraririmba uryohewe ariko kubera ko uba uri ku kazi urashobora no kubaryohera utaryohewe ndabeshi uryohewe gusa urumva ntubikora uryohewe gusa hariho igihe uba oblige kubera ko uwo munsi cyangwa uri kuratanga n'ubutumwa kubera nibutse nka siko yari yes bana njya ndirimbo ndayumvise hari ibintu byinshi sinzi ukuntu kubwira uri imfubyi gamani sinigeze mbona data man cyo gituma sinigeze mbona data cyakwaye inyamaswa ntindi byaro ruhigi rwaramutse data sinigeze ndamubona numva yarankoze ko sana ariko gusa nyene inspiration iremereye man sorry ariko byose n'ubuzima je ndabitahura kubera ko mbure nabona ubuzima bwiye kugira nzo isukira siko bivuga none hari umpeti yitazira muri kagabo urabona hariya kuri kamera soso black naho kunda kubivuga ngo bana ngo gende yisukino bera sivisi none chatugana subiz nawe niko bimeze bana yewe ariko ndabaza ikibazo kimwe uno munsi mwese nawe ndabara ico kibazo kimwe tukigabura turi babiri cyangwa ni kibazo kibaraba mwese cyangwa wese mubazi ikiwe oya ndakibaza mwese acha mu kwitanganiza ushaka kwitanganiza cyane itanganiza aho ntaco muracaba oya urabanyishora kubera mwese kirabega ugitumbereza kwa naka pana oya ni cyangwa mwese kwitanganiza babivuga gusimbira hamwe ivyo rero nanje nanze kubera n'ikibazo cya mwese nanje ndinda kugira naka mu wera wigiro mfite hari ikibazo kimwe numva no baza mbaze muri rusange abantu bose turi kumwe kandi murano ni turi kwirigara uno munsi utagira amenyo uvuga ngo ntatho ntabwo washatse kuvuga ntaso bana amenyo none wayashize he man amenyo wayashize none nk'urazi ingene bo bivuga ushaka kuvuga ngo dutambane utagira amenyo uvuga ngo dusambane aje ubyitwaza man iyo urumva ntihageye yindi utagira amenyo ni kwa mfano blaz bindi na meno gusa nafsiminye urumva udafite amenyo uvuga ushaka kuvuga ngo dutambane ushaka dutambane nakubwira haguruka none dutambane kubera ko mutari bwantumire namwe basitwicare tuteri blague turi kumwe ahubwo urabe ugabanye volume kugira batwumve neza iyo beat nayigabanije voilà c'est ça kugira bivuge neza kubera abari kure ntibayaga baratukana c'est ça ucoza oya tutari kumwe ndakuvuga ibyo nishakiye mu guno munsi yaje nabivuze nayo nturi gaso oya ntatho uri gaso ntatho na uri kado yari bane uri muri sana tubaze mani tubaze turara mutari bwigere muntumira basi namwe kabone umuntu wese niyumvire oya tugira ibya babiri man nivyo nyine washikiriwe byari bwigere bishika nawe uzotumika ndabizi abezi cyangwa bifese mwese ndabajyana ifasi ndabizi mwava mumbaza ariko mumbaza ibintu bishobora kunyorohera kwishura man kubera biragoye sivisi none ubona uno munsi turi kumwe n'abantu babiri ntangure kuri bifese wari umaze guhurira mu gikorwa na kimwe na Amazing Clark kijanye n'akazi kanya kamisi yose nk'umuziki nta na rimwe ngira ko ndanagushimira ko nawaduhuje kubera ko ariko warusanze umuzi ndamuzi cyane ariko urumva no andi muri planet ya R&B cyane no andi muri planet rap ushobora kuba utari kwisuri mu kwezi oya uko bigenda kose vraiment nubwo no andi mu kwezi cyangwa mu zuba byose birabaho gusa nyene urumva uranza rumwe rumara nyinshi je ndagushimira kubera ni bake maze kumva biyumvira titre yo guteza imbere rap kuko muri kino kiganiro nibaza ko atawundure kuri gutumira oya ko ni planet rap ono bwa mbere natanguye planet rap ariko bunararaje mvuze planet ndabona abantu bumva bato cyane ariko ndavuga nti reka ngende na rap and stories room kwanza tuba turaha umva hazoshikirwa n'abandi bose baze bo ni vyiza ariko giranyohera cyane kubera ntari bwaheze kuvuga ndashaka ndakubwire nkuko wabitanguye yego wabaye mwiza wa muzima yego jewe nibaze ko kuva
naguma ndakwinspira gukora umwuga w'ubujournaliste kuko uramenyereye entertainment rero ikintu nashaka ndakubwire vraiment congratulations kuri wewe na Fanny wongera ubandanye kandi kuduteza imbere kubera rap yumvigwa ko n'abantu bake baba bategura ibiteramo uzosanga harimo babandi nyene abantu nta rap nta yigera ijamo kandi rap urayizi kuri stage nyene iryohera abantu bakaja muri mood wowe uyumvire umuziki ushobora kuguryohera wewe muzi no kubona agacupa karyoha we cyangwa nk'umuntu wewe gutera nk'aka kayoga akawurundi waragiwe nk'aka wakizanza mu jaka gacuja kuri sene malheureusement sindakaraba gusa cha wiyumvira rero ugiye guteramisha abantu bamaze kugahaga ka Burundi waragi yes naho nyene bakaba ari babandi basumyaka irenga 18 isigura ko badashobora kuborerwa ngo bagira ivyo bonona cyane cyane ko hari amategeko atugenga yes amategeko agenga ibiteramo ntagira ibintu tubonona ku neza y'igihugu boje ariko hariho no tusaboreza okay ndakurabira ntugira ubwo nta kibazo gusa je vraiment sinovuga byinshi gusa ndabashimire Rwanda imuduteza imbere ino studio vraiment en tout cas est représentable nta muntu numwe atoyifotorezamo ngo posting yifotoza rero yego uraza kumpa agafoto none rasta ntatho si visi no rero je ndagiye kubona mpuye na Amazing Clark n'umurapere kandi je nsanze ndi n'umufana wiwe arabizi ko inbox mpora ndabimubwira muranda namuposta nkanabivuga navyerekana arabivuga none ndabeshe blast urabivuga sawa yerega uvuze ukuri none hari icyuba oya nta kibazo amazing hama je bifes ndamuzi nk'umuririmbyi ariko arakora kandi vraiment ibende ariko arariduza vraiment ndakimushimira hama nsanzwe nanje ndumufana wiwe turazinanye turandikirana ndaga felicitation na best rap in Kenya bro yeah man ubu ni best rapper in East Africa kama ka East Africa mbe wagiye kuba muri Kenya cyane urumva je no muri Somalia ndahare kuri yego bro nenda beshe man be muri Kenya bamajahira birebe Kenya ndiri munyibona navyo higeje ndamujema yagurutse uyigiriye kwibera muri Kenya bigenze gute higeje ndamudisinze Eminem ni muzotanga simaka gusezere man nari mwabamwereka ndabazi ikibazo kimwe je numvise amajambo muririmba ndamandaba indirimbo zanyu bifese bigutwara umwanya ungana gute kugira wiyumvire kwandika indirimbo canke byose inspiration ntiziva ahubwo hari gutwara umwanya muto ni gutwara umwanya munini harize kajya ya kayawe bo jewe ahubwo ndakubwira ikintu kimwe peut-être ko beat ishobora no kugabanya volume y'ijwi sivyo je ndashaka umviriza sorry gatoya na beat no ikata ndiko ndavyumviriza gome ndiko ndashaka Amazing Clark aze kugira acapella yonyene with that beat bamwumviriza amajambo muvamo niho bazomenya hip hop yuko atari ikintu cyo kugaya kubera ko hip hop ni umuziki wigisha muri society umuntu akayumviriza akagira icyo asigaranye beat na ihagaritse yes ashobora kukumvisha neza kandi kumvisha n'abariko baratwumviriza hariho inkuru mbarirano irutwa niyoboneye mugabo wowe uramuzi ariko ushaka umwumvisha n'abandi Amazing Clark just na violence nesi vyise yego bifes kwikata beat none urazi gituma beat irashobora kunyegeza ajya rhymes irashobora kunyegeza content y'ibintu uri kuravuga mugabo iyo uri kuravuga gutya umuntu wese araba attentif yerega hari ibintu numvise mu ndirimbo mbe yandirimbo bazimana mbe bajimana iki kubazimana none nigira umunsi numwe bastora n'agatabi ugira ngo yibazi yahamuta ibyo ya nararenganya imyaka yabyo noneho inspiration ntiva ku ifege inspiration kumana bifese reka ndakubwira hariyo inspiration urabira ku bandi na inspiration kurimo were wayirabijya ku bandi cyangwa kumana ko bijya byari muri jewe nta hantu nabirabiye ni bibazo bya kuyumvira kubaza Imana ibibazo birafite isano n'ibibazo ya bifese ibibazo vyamaho kandi byamaho mbwabiri mu bantu we nawe n'ibibazo byamugumye mwaravuga ati ibibazo none ntabibajije Imana vyogenda gute bon byari ibibazo nyene nategeza kubaza by'ubuzima numva ko Imana yonyine ariyo vyishura kuba atavyumvise ibibazo bajimana n'ivyayo kuba atavyumvise byari nyinshi manura Jenda bizi mugabo erega sivye je turiko kwirigara turiko turatera inkuru hari abandi bantu ibahereze bayumve shamani ntibanyoteze nta mugenzi asumba Imana giremo ikaganza nta mukunzi ateze icaha bigoye agatamba kwizera kurakomeye gusumba idini ciza kigasumba ikibi wirukanza ukirukanga ugwiza kabiri urakunda ucungacunga nimba ubibona wirinde guhusha itungo urumva abandi bahona mu kwipfunga ubungabunga ntuca abandi nkokora urabyumva uvuga uhuga wiga abandi byo kora umwanya ugiye wiruka ntiwamako umunezero umara kabiri ntiwamaho abantu bagacana ko wamako ni gute ubaka kazoza
kandi utazokwamaho bwenge bugutuma ineza ubwonko bukarondeza ntubisiga ntubihiga niko wabisanze byo kurenza impinga ukinda utsinda biguhanze umugore yakugora kugoye ubugoye ubugotse right. Yeah man, that's a hip hop man. Umugore ndasaba icyo cy'umugore ukivuge utari kurarapa. Umugore yakugora akugoye ubugoye umugore akugoye umugoye akugore ni reciproque arakugora umugora n'ubugowe iyo ugowe rero ubugotse inkofero sinongera kuyambara. wavyumvise yuko umuntu jewe nsanze ndavyumva mugabo aho hantu hariho burya y'amajwi ariko aravanga ubu ndarekure gushira niho voilà ubu ni sawa je rero nashaka twashaka twumvishe bajya abantu bakunda kumviriza sivyo barakunda kuvuga yuko je naragiye muri competition ya Isanganiro Award harajamwe indirimbo yanje yitwa Stress naririmbanye nayo ndayizi umuntu yari muri jury ntavuze izina yavuze ngo hip hop ntabwo ari umuziki mugenzi neza ko yarabaye hit song kandi mugenzi neza ko umuziki witwa umuziki iyo umuproducer amaze kuvuza sound hagiyemo kick hakajamo piano hakajamo na gitari hakajamo n'utu snare uba wamaze kuba umuziki. Jay-Z yabaye umumiliyarderi ari umuraperi sindumva ariko aradirimba ariko arahibongoza urufata umwanya basuka basengera abantu nawe urumva deja peut-être bazotwumva nihaboneka abandi nka wewe babitahura kuko nimwe muzo bibatahuza erega kuko jewe nk'ubu iyo nakoresha ishavu mfise nari gusanga natukanye mugabo ntibitahura kimwe n'umuntu aje muri competition sivyo ukumva bariko baravuga ngo hip hop umuziki bimwe byo muri music agakuriya ninde bayagushize muri competition kandi udafise kubera competition nibaza ko bahiganisha ibikorwa bibiri. Yes none Stress ubona yuzi none hari umunyagihugu atazi ijya ndirimbo bivanye na content irimo ubuzima bw'amafamiye tubayemo. Yani true story cyane ntabwo ari true story mugabo umuntu udafise inkarabona aho zitaha oya nagira mbaze kubera numvise ujya mugore je ntabana indwe mfise ariko nishize mu kibanza cy'ubafise kubera ko ndumuhape What's up? Let's go. Usisifu mbio za choro kiona kimbiza farasi muziki unaingiza hela japo sio kwa kasi. Changa karata usichange karateka maisha hitaji kudeka hata ukisha yapata. Naomba unisome mimi kichwa cha habari naja na lugha kitume hivyo nahitaji tafsiri. Weka hoja mimi mwiso na dalili. Acha viloja ninakupata adai. Chagua moja pipi kwenye karatasi Ilambi kiwa kavu kesho kajutije nafsi Tamani mbayo tamani mke wa mtu Kafiche haya heshima ni kila kitu Uspendi vyote kama mdomo wangu ruwe Jikubali kivyo vyote kama noma na iwe Siku zote kweli ni kama mwiba Na wachoma wote kitaka wanite rap Yuda, rap commando, rap Goliath na Diblias Yo, nijewe zomba fisi mbanyi yimistari hama nkibaruka vina Umwami wa rap mu Rwanda no mu Burundi Rap za fucking amafoni y'igicina Ndazide sharja nkazikuramo network na buhinga bundi Ugubyinire wagatinya kuverekana akibagira kumukwe wisona hambwa bona Yidogera hari nguriya ni wawundi Yes nijewe nyene ndisinga barapa 10 banarengako Hakabura numwe avyururutwe ngavuge ko ivyo nabavuze ko byose atari byo koko yuko hari mwabacira inkonda batazi ko hip hop ari kwiyemera tarugutinyuko Yo iwanje ntabwo ruko shaka ndabereke ko yuko muri abana bato hamuwiyemera zafate mikwa bivuge ko yuko ntabasumba icuri jana zigeretse ko ubikore nka game ntushiremo inziga ariko niwabikora nabi naho bikugaruke ko kuko inkubisi y'amabya yitarukirije ko bisanzwe bimeze uko usanzwe vyemera uko kuko ntacyo wongera ko show the hands up Some amazing clock, some amazing clock, some big face on the floor, some gipa, some DFTV, beat zasaze karishe Mwere kubudasa reka mpeze ndagukasa amazing clock beat burya ntuzikonda mboregwa
can't you got away ngwino mu bahinga please can't you just the way muziki ntubanza ahubwo ninje mbanza haza abashaka bacitse tugakaza y'umwana azanye inzoga bazinywa bazitwa amazi hama twe tukabarenza bazanye tukata ndonderera beat kora rap ntaba beat bya bidogo tukabyaza mu nzira tukatsa rap be my gun rap be my superstar dutwara beat mu chorus right tugakata yeah na mama ni muri band yafise mu make sinzi ko yaraheze mwese ndabahereze mwebwe muzi ico ndico clap on my love had a trap Boom, niggas hard on well love keep is gone eyes never see the truth hair man is gone numutwenzi ubonetse ninje shaka kuvuga tunganya ubwigenge simbwa ishaka gukuga turondera agaciro mu gapana kwankana numubyeyi wa twese akadukunda bingana nayo byanse botetego nanje umpanze noneze wozanye ibiteshwa ugaca uteshwa nanje nkaca nwe ryonzanira iteka ibyo sinkeka sinshaka ibikwe kugira mpanze nkibuke mvuge mbwire gito canje mu mutima haguke kimenye ko isi yararaza yagutse nkwambutse munezero wamane byago ngo bihunge ntimubonane naho wo kwiruka gute ntiwosiga ingorane ryoherwe sibonane wame mu bikorane naho woyisenga gute ntiyo zamubonane bisaba ubutora ubutware bwitonze ubwamane right people run away people look people need the people run away people hate people call people on the way people run on the way ijoro rigutswe umutaga niko twabisanze kumuranguranga umwiza nabyo wabihaze ubuzima nibanga ubukene sakaga urukundo n'ingwara ikinogo simanga ubukundana umusore ntabyara kubaho n'Imana Burundi si Rwanda amatara ntacaka gupfa so kuramba amashure na Paka beat inaisha? Bana replay this man. Replay this man. Nikupe man. Ini sawa tu, haina noma. Mimi nakurudi. Shut the winds up. Yo, check sound, check. Arigi ujuhewa na beat gaera. Yo, the time is now, put your eyes on TV. Bringing a new name, you better look for my CV. Kata kiuno mina kata vesi hizi. Mbona easy wote wana oversize. Ongeza gear, I wanna challenge the rappers. Kenya's my new empire, I be cardio king. I don't care for better the world. Tell Kak and Crystal, Muthon is my next win. Right. Flow cutting as a spit to be like graph. For your mark, come to come and to watch and go waffle. Hopeful, wanna feel where's a wild babe. Wajinga nyie sasa itakula kwa. Ne baba yao, Jones kwangu mjuku. Plana hisia zao zimegonga kichugu. Wapota bani jangali wapi nafuu. Zangu niko mitaani jina lina yeye juu. Born in October, pizo kagonga mwamba. Ka disaster na wakaba na wapokonya namba. Namba moja ile moja ya kisoja. Check rappers, you better run. Simba kavamia msitu. Put your guard down, risasi zenu zina kutu. Your flows are so funny, nachofanya si kitu. You know lucky, nishawatia nuksi. You saw waki hata mjenge kikosi. What up, yo. Flows anje zirumye nk'urukugo muci zikanonoka kurusha abakinyi bataichi. Ama young flows ninja ariko simpera na kachi. Ntumiyiganje ariko vino za kumwotsi kumistari tonze nk'amahuba ya nyakati. Shut the winds up. Namba moja mu barapa mbere shobora kurapa ndero beats ya nachi. Mini baba yao lakini sio choreograph na sio size yao kwangu na level chap na wapu umutama tinyi zuba yigambira mu gitutu batinya miko kujya kwimbwa ibonye isuka bumvise izi punchline ndetse bakagwara intuntu. This is rap yuda rap Goliath nuwabyimbura meneka nta nkeka uraturika nije njeje kugorora hip hop zaguye good muri game ya BJ mpaka KGA je ndabahivya ngombwa bibarenze umupaka bituma bijabuka udafise kashe sinyatire nuhaguruka yanitekereza hama wumva ivyo mvuga nije ndabategeka udafiye amani kageze ngaho. Shut the winds up. Mwamye mubaza ikibazo question. Yeah man. Man. Tugeza kuvyakira man. Baza nanje nakibaza Imana kubera Kibaza Imana. Bose muri bare agenda mugufi. Ndagohetse muga mbona ijoro ridaca ridaheze gatiro sindatora mpava mgenda mpejeje sinzi mugabo ngira ndarota ndibaza ntacomba shaka kubiyaga kumbure ngira akanyota aho ndi
mwana ku isi y'amagorwa bona ubwiza butangaje bwo bifuza kubona bamwe bashaka guhora bashaka kubona nanjye ndahava ndose umuti wo kugona ndi wa mupeti yaririmba mbarira mu nyuma challenge nkora kiri ku mutima ndaje ndakugana umbwira iby'ubu buzima buke kubo bwije buce fisi ibibazo kuko abaronka duke abandi baronka ibirenze kuko abaronka ibikwiye abandi baronka ibikeje kubera iki bamwe bifuza ikirenga abandi bifuza ikirato bamwe bafise ibikwega abandi buzuranye ibyago bamwe iyo ubahaye abandi nabo bitanga gupfuwa bamwe barakunda abandi bakabungabunga abandi bagahisha itunga abandi barayera ubunga abandi bagahunga abandi bakifunga bakicunga nkeneye umuco mbaza ibibazo muri rusange imenye ukuri nanjye nzoronka ibyo mbwira abandi bamenye kwirinda ibyago babivuga atara kandi hari ibyo niyumvisha muri byo bakambwira amasengera amadini bukeya agumagwira mu gusenga twicamwo ku ntego itanu bikagwira tukibwira bamwe babikora kwinshi gutazira nibyo biransiga waduhaye ubwenge ubwonko buzana ikibi twiyumvisha kuba mwiza ko ari ubwacu buhizi abasenga bose bazozaha yo ibibazo birabandanya yo ntuzotangare niwabona rezo zanse muri etage hamaze gakunda muri kave naho boguha wife byose biba grave nibaza igituma ahandi bakora hit imwe bakaba bagwiza tunga mu minota ibiri ariko hano karinda usaza uhaterire gufise imyaka ariko hano karinda usaza uhaterire gufise album zirenga 12 aho tudashitse nk'imyaka maze ukora muziki kwirenga 20 naho bogwara kuri konti nta n'igiceri urazi kuba hariho abanyonga ibiduga abandi banyonga ibisusu hakaba bagirya abandi bajya imihari ni nko kubona umuntu yonza afise amaribori hari aho nibaza ko Bujumbura ari kapitale ya Tanzania kuko honca hose bumva bavuga ngo Wasafi ukamengo ngaho iwacu nk'abasani bakanibagira yuko dufise na Kadafi iwe mana birane ikibazo bakaca bibagirwa ko dufise na gipara guys reka mfate kano kanya ndabashimira yego kukwita ubutumire bwacu nabatebeje kumbura ariko ikiyago cyabaye kigufi kuko nabishaka jewe ariko amasageze kure ni no kugira ntiturambira bariko baratwumva ariko baradukurikirana ariko nizere ko munyemerera basi undi munsi nzifuza ko twongera guteramana nazo turi kumwe nabandi ko muzita bakaba tuzoza man ifes ijambo rimwe ko bariko baragukurikirana bakurikirana na James amajambo menshi umbwiye rimwe ubundi mise oya mvuze ijambo ngira nakivuze nayo basi ribiryunganirire nayo mara civis non phrase mu kifaransa yego sawa yes man jewe bariko baradukurikirana ndabashimire muri kino gihengo turi muri situation itameze neza yego me ibintu byo gusomana nashaka ndababwire bavyegeze kure nk'abantu bakunda ubuzima bwabo bafise icyo bamariye n'igihugu bazokimarira no mu myaka iza bagerageze bakingira ubuzima bwabo kubera ko deja coronavirus ibintu binaniye abazungu abarundi bice bitugora de plus bo bisigura yuko ndababwiye ngo baze barakaraba birinde gukora nako no gusomana bagerageze kandi basenge kubera ko ushobora kuba ari n'umuhero w'isi niko ndavyibaza rero nibaze yuko bokurikiza izo mpanuro bongera basenga Imana yo turokora kubera urabizi yuko nkawe bogira ibyo bintu bya confinement aho twokwicwa n'inzara coronavirus nta na puissance yo bifise rero basenge ntibibe grave jewe nta kindi norenza ko ndabashimire DFTV na the players merci sana kuri support yanyu merci sana kuri wewe wimviriye Planet Rap ni kiganiro giteza imbere abaraperi bisigura yuko umurapera hari hose aba yisanze je nibaza yuko nanje nsinzohengeshanya kurondera contact zabo nze ndabaguhereza kugira ngo abantu babumve bibaze yes man guhezagira urakoze cyane amen kandi nawe amazing klagara kaje mu bihesi yavuze rero biganga ko badavuze ngo ushobora kuba umuhero w'isi ngo yikoro nushobora kuba umuhero w'isi birashoboka kubera ko muri bibiri handitse ko ibihe bya nyuma mu bihe bya nyuma umviriza urazi gituma urazi ndiko numviriza ibibazo nagumye nibaza ati basha ko atabaje Imana umunsi w'umuhero urazi none je ataravyishura umviriza ataravyishura nashaka nakubwira yuko muri bibiri bavuze ko mu misi y'imperuka hazoza ingwara z'ivyaduka ingwara y'ivyaduka voilà ibi byose none nibiko biraba bisigura yuko rero ku muntu atahura Imana icari cyo kandi ntayiyegereza uno munsi gusa
nibi bintu byo gukaraba bazovyirinde n'imisi yose naho coronavirus itazobihari kuko tuzokwama dukeneye isuku. Yes. Ibi rero byo kubigira kubera ugutinya urupfu navyo ne ntaco bivuze. Nukumenya yuko gukaraba ni gihe cyose kuba ufise isuku aho ugiye hose ni vyiza no gusenga bikenewe igihe cyose apana mu ngorane gusa. Amazing Clark. Imbere yuko turangiza ni kuki hari abantu bamwe batinya urupfu n'abandi babona nk'ibisanzwe kumbura. Ni bisanzwe gutinya urupfu rudukundisha ubuzima bukadukundisha kwikunda. Right. urupfu niko rutuma dukunda ubuzima biri normal rero urupfu ruje tegerezwa naje ndarutinya ubuzima bwanje buragiye naje ndarutinya biri nomo ntama mugabo mbandanye nanje ibyo avuze nivyo dukarabe kenshi gashoboka isuku turigire mugata ari byo no musi ngwara gusa bishoboye akarabe kenshi gashoboka bizomufasha hama yikingire kuja mu kivunga n'abantu benshi right gusomana byose babigabanya warabihevye Wana reka ndabashimire namwe mwariko muradukurikirana namuciye ku buhinga ngurukana umenyi nongera ndabasaba gukanda kuri ako kantu kari munsi ka subscribe ndakunda commentaire mugire commentaire ibigenda neza n'ibitagenda neza mugire partage n'abandi kugira je tubikosore mugire na partage kugira abantu benshi bashobora kubona abashitsi biteka twari kumwe shimire kandi Soso Black muhinga bw'ivyuma shimire na DF House canke uburongozi bwa DFTV muri rusange ciao kuri micro mwari kumwe na El Haddad Samir Mr. Gipara mwenyewe Napoleon safi sana.